Mabibi na mabwana nibaza ko mukomeje kugira ibihe vyiza. Iyi ni Nuja Entertainment, make sure ko wamaze gukora subscribe kinga turashoboye. Kari ure tubane mu biganiro bigiye bitandukanye, ariko kandi nitwe Jamura Freedom Civils of the Money nk'ibisanzwe hano mu kiganiro turashoboye. Twa tuzana makuru ariko agenda avugwa mu muziki wa kabiri gatanindwi, tuzana tuzunguka hose turaba ko bimeze. Ni tugira tugaruke kuri donc appeler le dialogue continental kiri hahuza aba influencer bo mu gihugu cy'u Burundi guhera ku munsi wa mbere gushika ku munsi wejo wa kabiri hahese, n'abandi bajene bo mu bihugu bigiye bitandukanye byo muri Afrika bari baje hano mu gisagara cya Bujumbura, aho bari ko baraganira ku vyerekeye amahoro n'ibiki vyose vya development n'iki ku bajene n'iki vyose mwarabibonye. Rero ivyo birori iyo dialogue yatewe iteka na son excellence monsieur le président EVARISTE NDAYISHIMIYE yari yabiteye iteka kabisa, bisa kuba ari ibintu vyiza. Ariko ino musi mercredi hari ico bita Inkerebutsi day. Make some noise for Inkerebutsi show. Iza kuba abaririmbyi bagiye batandukanye benshi bagiye bakomeye hano mu gice cy'u Burundi. So nivyo tugira tuyage ko mbega biteguye gute, bipanze gute muri rusangi. So asseyez-vous confortablement et c'est parti. So anyway, nkuko namejeje kubivuga ni Inkerebutsi show. Donc Inkerebutsi day neza na neza bikunze kuba abajene donc abajene 10 baba barashize bara presence militaire muri paye, bambe bara presence ama projet ya muri paye. Mugino musi baza gukuramwe abajene batatu hama paye ishibashigikira mu kuba amafaranga bivaye n'imigambi yabo babonye kirashe. Rero nivyo birori biza kuvuga vyatewe iteka n'umujama w'abajene monsieur le président EVARISTE NDAYISHIMIYE, umujama w'aba jeune. So ni biza kubandanya haba ibiteramo nk'ibisanzwe, biza kuba vyatewe iteka n'abaririmbyi bakomeye cyane ari bo Bifese le front, hakabamwo Sapi, hakabamwo Mokenzi, hakabamwo Stanish, hakabamwo Mukombozi, hakabamwo D1, hakabamwo Masteren, hakabamwo neza na Vishulov, hakabamwo no DJ Zinobino. Abo nibo baza kuba bariko barakora bino bintu. Bo iki kintu twocita gute canke Inkerebutsi day canke Inkerebutsi show ni iki kuba kugwaruka canke ino dialogue continental iri kirahuza abajene ba hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abandi bo mu bindi bihugu. Iki kintu cuba kiki canke muri industry yacu, kuko hagiye aba influencer kandi aba influencer bari muri industry siko bari muri industry yacu. Iki kintu recerekana iki bro? Niyo mpamvu mvuga ati abajene twishimirize, abajene twicare hamwe dutekane, tuvuga ati ko turi mu gihugu caduhaye amahirwe bro. Igihugu cy'u Burundi caduhaye amahirwe abajene, tugashobora guseruka mu bintu by'igihugu, donc igihugu kikatwizera, kikaduha ama invitation, tukaseruka kugira ngo abandi bajene bo mu bindi bihugu babone deja ko igihugu gishigikiwe niyo bajene, harimo abajene bashoboye. Donc man, igihugu kimaze kuguha amahirwe nta kindi kiba. Donc bacaraduhaye amahoro, kiduha internet, kiduha ibi bintu byose dukoresha. N'ubu ndiko ndavuga ni kubera ndiko ndabikora hari amahoro bro, hari amahoro. Ibintu navyo twovuga, ibi bintu tw'amakurane ya update tubashikiriza navyo twovuga tata hari imbogamizi tubona duhura navyo ntitwobikora. Rero igihugu kimaze kuguha amahoro, kigaguha amahirwe yo gukora utuntu twari twose tukagenda bro. Nico kintu twama tuvuga ati umujama w'abajene yaradutunganije kucerekeye abajene. Ino munsi hahora aba ama campaign abajene bakagenda bagashigikira, donc hakaza abajene bagiye batandukanye bagashigikira. Tugize iminsi tubona blessing abajene bagiye batandukanye, ni nkuko naje wozibona ra blessing siko ku bintu bigiye bitandukanye sivyo, mugaba afisa aho yashingiye siko. Agize iminsi blessing abantu abajene akabakubita imitahe, akabaha inka, akabaha inkwavu, akabaha ibintu bigiye bitandukanye siko. Ino munsi muri umutwenzi festival ibintu abantu benshi babona nk'indoto bro, ariko umujama w'abajene son excellence yarashitse sivyo, arashigikira abajene kandi urabona ko yari show yari nziza cyane iheruka kubera kuri ETS Kamenge siko. Iki kintu cyo umujama w'abajene ariko aragereza gufasha abajene mu ntumbero yo kubaka igihugu cejo hazaza. Ino musi Inkerebutsi day bro iha abantu abahigwe benshi. Ino musi ndiko ndavuga ku cerke industry cyo ku bajene, cyo ku abantu bakuru tuvuga bikorwa mvabwenge sivyo, aba artiste muri rusange, abaririmbyi baraza guperforminga n'amafaranga yinjira siko. Ivyo vyose abo bajene batatu baza gutorega imigambi, n'abajene bazoba bagira baje kungunganya, kandi ntibazinganya bonye. Hariho n'abandi bazoha imitaye cenga bazoha neza bazoha akazi kugira ngo bakore mu ivyo bintu
bintu vyabo. So niyo mpamvu ndiko ndavuga ati apaha yuko turi mu ibi bintu benshi bataha amahirwe, ariko ndashimira son excellence yavuze ati ugwaruka imbere kuko rurashoboye. Baravuga ati aba ugwaruka rukora rw'aba artiste mu madomene yose bategerezwa gushigikirwa bakabona ko n'ibindi vyose babishoboye. Niyo mpamvu rero Inkerebutsi show iza guhera igihe cy'isaha 12 z'umugoroba. Abaririmbyi mwabumvise n'ibihangange bafise ama playlist mukunda bro, bafise vyinshi mukunda, bakoze vyinshi bigiye bitandukanye, kandi n'abaririmbyi baba hitmaker n'abaririmbyi bakoze vyinshi bigiye bitandukanye baza kuba bahuriye hajya. Ushobora kuba udakunda umwana kugakunda uwundi, hano hantu kubiguhasiba nica kubera ko namba udakunda urakunda uwundi, ni kuvuga ufumuze kubera uwo wundi wamubonye ukundamwo kugira ngo dushigikire igikuko. So kwinjira ni gratuit, ivyo bintu vya gratuit ushobora kuba uva hehe hose, ariko ni hagati mu gisagara ca Bujumbura kuri Jardin Public, ushobora kuhataha n'amaguru uja mu Kanyosha hehe hose, hararyoshe kugenda kameme. So Inkerebutsi show ni Inkerebutsi neza na neza n'ibintu bihaba amahirwe abajene bagiye batandukanye, nkuko twabonye abajene batumiwe ku kirima muri dialogue continental. Vyari ibintu vyiza cyane, ni biganiro bitanga experience ku bajene, ni biganiro bituma abajene babuguruka mu mutwe, ni biganiro bibasi vyubaka ugwaruka bivaye n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ibintu bigiye bitandukanye bayagaho hajya bayagaho kuko berako ino musi nambi no musari karaduha amahirwe tuyafatirane tuyavyaza umusaruro, ntituzoze kurogereta ngo twaraja muri bintu ariko nitwagize. Kandi n'ikindi kintu abaririmbyi ndiko ndatera akamba baririmbyi, abantu bakora ibikorwa mvabwe nga artiste muri rusangi, nabo nyene baze baragenda ba present imigambi yabo muri page bakubita amafaranga. Hariho twebwe aba artiste benshi ntibabibona neza, bafise utuntu twabo bikorewe kwabo, ariko kandi ndabatira kamo Umujama Waba Jeune page nditse n'iki, ivyo vyose barabibona, bodushigikira bro, bodushigikira mu biboro dukora kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Abaririmbyi aba artiste muri rusangi mu madomene yose present ama projet yanyu muri page babaha amafaranga, nkuko twabonye uwakirikwe yari ya presence nubwo bitakunze, ariko kandi mu mwaka uheze yari ya presence nubwo bitakunze, ariko kandi yari ya presence. Barabona umugambi wiwe ngene umeze, kandi urumva muri abo 10 urumva yari ya participe quand rero nico gituma ariko ndatira akamo igihugu kiduhaye amahirwe tuyavyaza umusaruro. So ladies and gentlemen, tusubire muri Inkerebutsi show. Show zikunze kuba ari nziza, zikunze kuba ari show ziryoshe, zihuriramwe abantu benshi hagati mu gisagara cyo muri jardin nziza imeze neza cyane, ahantu hahema neza, hari uduti bituma tugira ubuzima bwiza. Niho tuza kuba turi muri Inkerebutsi show. So ariko arabashimire nk'ibisanzwe, yari Jeje Morfred MC vs of the man Mike Masepiskipa motivation champion natoje animal odeze utakosa ushobo yikore bize duhure mu bidiga bintu biganiro bigiye bitandukanye hano kuri Nuje Entertainment. Hasta la vista.